aza gufata umuntu mwese mugaca mwiruka. Rinda muhagarare bwuma byandade yabivuze. Umugambwe Sahwanya Frodebu usaba abanyagihugu kwanka gusubira gufatirwa ubusa amaherezo bakaja kwicwa. None mubona mu vy'ukuri mwa kino kiringo kubona imodoka zirenga 230 nyuma y'umukuru w'igihugu mu gihugu ca mbere gikenye ku isi, ivyo bintu mwumva bishoboka? Ishirahamwe rikomeye bona kwitunganya ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025 riko rigenda nabi. Gabriel Rufyabona ko bitakozwe kubw'inyungu z'abanyagihugu. Bibombi yo hepfo kuko ndamanuka nkicara nkaruha nkasubira nkahaguruka ngenda nicara ari imidugo yaho ni miremire n'ukuri. Abanyagihugu bakuwe mu Gatumba bajana imubimbi basaba leta kubahindurira ingene babayeho. Uno musi ni ikibazo ca leta c'umwaka w'icenda catanguye mu gihugu cose. Abanyeshuri bari bitezwe barenga 81. Mu kanya tuja mu idonido. Kaze mu makuru yo kwigenekerezo rya 4 Ruheshi mu mwaka w'2024. Twari duhejeje kubibabwira mu gihugu cose hatunganijwe kuri uyu musi wa kabiri ikibazo ca leta ku banyeshuri bo mu mwaka w'icenda mu mashuri shingiro. Umushikiranganje Jindero yatanguje icesi ico gikorwa mu ntara ya Cankuzo ku ishuri shingiro Ekofo Cankuzo ya mbere. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru mu Ruyigi, umushikiranganje François Havyarimana yavuze ko hari hitezwe abanyeshuri barenga 81. Rero abanyeshure bari bategekanijwe bangana n'ibihumbi 81 n'amajana 429 bari gukorera ikibazo mu byo twita ama centre kuvuga mu bibanza amajana 97 bacungerewe n'abigisha bangana ibihumbi 3 n'amajana 306. Muri make iki kibazo kiriko kiragenda neza cane. Turiko turaronka amakuru avuye mu ntara zitandukanye mu makomine atandukanye biciye muri bwa buhinga bwa none. Muri make ntangorane nimwe turumva ikomeye yohungabanya iki kibazo, ariko harabaye utugorane novuga dutoyi aho imodoka zari zijejwe gutwara ibibazo zaza ziragira ingorane, ariko ako kabazo kaca gatorerwa umuti ubwo nyene kugira ngo ntihagire ikindi kibazo gihava kiba. Akandi kagorane twumvise na kagorane ko mu gisagara ca Bujumbura aho hari abanyeshure mu misi heze twirukanye bari novuga abungurujwe bidaciye mu mategeko bakoresheje impapuro za magendo, hanyuma abagenduzi b'indero barababona hanyuma turaheza turabirukana. Abo rero muri bo ngo hariho abaje gukora iki kibazo kandi basanzwe barirukanywe. Nico gituma twaciye tubabwira yuko abaje gukora babareka bagakora kugira ngo ikibazo ntigihave gihungabana, ariko tugashaka kumenyesha yuko amanota bazoronka azobimva gusa kuko dusanzwe twaramaze kubirukana. Abamenyesha makuru babajije kandi umushikiranganje François Havyarimana ko hoba hataragera ko abanyeshuri bahejeje umwaka wa gatandatu bemererwa kuja mu mashure y'indaro babifashijwe na leta. Nivyo abari abahejeje umwaka wa gatandatu barashobora kuja mu buraro, ariko n'uburaro twovuga bwigenga nubwo abari ishuri ya leta tubwita uburaro bwigenga guko baca bari amahera y'ishure asumba ayabandi basanzwe bariha. Ivyuko rero abaheje umwaka wa gatandatu boja mu ndaro bafashwe mu mugongo na leta, ivyo biracari mu nteguro ntituraheza ngo tubishikeko, kandi n'uyu mwaka ntibizoheza ngo bitangure, bazobandanya baja mu buraro kujya vyahora mu byo twita interna privé. Tuvuye mu gisata c'indero tuje muri politike. Uburongoye umugambwe Sahwanya Frodebu basaba abanyagihugu kudasubira kwemera gufatirwa ubusa amaherezo ugasanga barishwe. Patrick Nkurunziza yabivugiye mu kiganiro cyo kwibuka imyaka 31 irangiye umugambwe Sahwanya Frodebu utsinze amatora yo mu 1993 hari kwigenekerezo rya mbere Ruheshi. Bariko baratwigisha n'abagiye bafata amajambo bagiye bagaruka ku ijambo ryo kunyuruza abantu. Ico kintu rero muri minsi cyo kunyuruza abantu kirakomeye cyane. Uzokumviriza radio umunsi ku munsi
muza kumviza ko banduje umuntu twabuze irengero twamutoye ikiziga twamubuze. Icyo nashaka guhagarara ko rero Ademekiyo yavuze ati muhagarare ubwoba, babivuze ntimugire ubwoba, ntibasubiye kubakura mu kamwega. Naje rero nabisubiye usigaye bw'inzira bw'imva gusa abarundi bose mubonye ejo baje gufata umuntu byamaho mu masite muri ville ruguru bagafata umuntu mwese mugaca mwiruka. Rinda muhagarare ubwoba by'Adede yabivuze, mubaza bati banza mutwereke icemeza kuyo umuntu mutahe urihe kugira umuntu ahagariko none unazozaraza muri igihumbi muce mwiruka bizogenda gute? Ibyo ariko byaragira 2022 none byagarutse. Nuvuga ko rero ari inzira guhemuka ziri ngaho, atari inzira guhemuka n'abarundi bose icuke no gucana baje gufata umuntu mukavira hasi rimwe iyo muruka mukayizibira gushika baberetse ikibagenza. Musanzwe badafise umutaha wumva cyangwa mufata wonyene mukabashirikiriza inyabiramari murakoze. Patrick Nkurunziza yavuze ko mu gihugu hari agasuzuguro aho umuntu ashobora kwimwa ivyo akenewe kubera ko atari mu mugambwe CNDD-FDD. Patrick Nkurunziza yatanze akarorero ku mafaranga mvamakungu aheruka kwimwa muri Bankobu. Ariho bariko baratwigisha bavuze ibyo Ndadaye yakunda ko yakunda yarakagaye kandi atagiye ubwoba kandi yakunda ko basabika. Je nari ikintu cyashikiye mu biheze kuva mu biheze ko gatanu biheze uyu perezida wa PEI twari kumwe Arusha abantu mu barezi Arusha i Dar es Salaam inama imigambi twari ngomba kugenda rero ndasoba ndaraba ubutumire batuhaye cyasanga tuzogenda batugaburire baturyamike hamwe nabo ugenda ugasesa amagi y'abandi ndashobora kuyarya. Ndiyumvira ati none ko hari umuyamambarira ko umuntu agiye agasaba amadevise bayamuha yanyiwe mubona tijya mbwira umugenzi ati byakora umufrodeo barayamakwe bize bibe bayarime canandika bikenewe byose bijya bahitwa Bankobu. Ndandicyo birongoye ati yashashiro bidodo byasohanya frodeo impamvu nari nzi ko bayampaye kuva mwabuze abanyafurika dubaho ngira ngo dufise konte n'ijya banki no tubitsa amahera y'iwacu. Namatinya kubahwa kwirugendo nzogira nashaka umwe amahera na nzoshire kubaho nshitse hanze. Icyantangaje rero ntiyanyishuye nanditse igitekerezo yishura abakozi baraje kundi buhinga cyangwa ndabucamo yanyishura ndamutelefone amupira ko message nabandikiye message yakwisoma yamubika telefone. Nagomba rero ndamwibutse ko ijya banki atari ya CNDD-FDD kubera abasended yabambona barero umenga nayi wabo ariyo bavuze ati nukwanka agasuzuguro byo n'agasuzuguro. Niyo mpamvu rero nzira guhemuka ibyo byose ibintu bibabaje cyane aho kubona abarundi badafatwa kimwe. Ibyo nibyo Ndadaye yari yaranse ko bose tuzwa kungana ariko umurongo ibanki yavuze ati banko batiwe ntayironka naye abagumya banga. Wezi 3 akaburungu Romanda akaburungu.org numuhora wacu muradutora no kuri YouTube, Facebook na X mukoresheje ijambo Romanda. Abifuza kutwandikira kuri WhatsApp nabo mwokoresha akamenyetso ko guteranya 61 43 23 895. Ishirahamwe Oricom ririyamiriza integuro y'ubwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 ushira 2025. Gabriel Rufyirarongoye Oricom avuga ko iyo nteguro itisunze ineza y'abanyagihugu. Mwomenya yuko amafaranga leta ikoresha ni nk'icirore c'imbono kazoza ishizwe mu biharuro. Uri kuraraba ingene bijitegurwa usanga tugira ico bita budget de consommation, no kuvuga budget yo kugenda kwinezereza kw'abakuru n'abandi aho gufata amafaranga aza guteza imbere igihugu. Ndabakaro gasanzwe none mubona mu vy'ukuri mwakino kiringo kubona imodoka zirenga 230 nyuma y'umukuru w'igihugu inyuma y'umushikiranganje wa mbere
inyuma y'umucegera cyo mukuru w'igihugu, inyuma y'umushikiranganje uyu cankuriya, umukuru w'inamashinga amateka, umukuru w'inamankiza amateka, mu gihugu ca mbere gikenye ku isi. Ivyo bintu mwumva bishoboka? Nico gituma twebwe tugomba gusaba abatwara vy'ukuri iyi bije tuzosanga ari bije gutubika umukanda, gutubika wavubi. Erega umugabo yama mu kabare yarasuruye, mu bisanzwe byogora ko uyu mugabo ashobora gutera imbere. Ikindi twagomba kubona mw'integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha, nuko bimwe twita rubrique les recettes exceptionnelles muri leta bategerezwa kutwereka amafaranga ya Amisom na Miniska, ayo mafaranga yaja. Nagenda babwire yuko kugeza kuno munsi ayo mafaranga kugeza kuno munsi atamuntu mazi yaje, n'abashinga amateka bibajije ntibabishura, kandi uraze amashira abashiramo ntibishoboka. Bavuga ngo bashizemo 3 miliyari, mugabo twebwe mu mwaka 2010 twaragize amatohoza turabona neza yuko hinjira hafi miliyari 40 ava muri Amisom. Mugabo turibaza ikibazo kubera iki no mafaranga inama nkenguza amateka na nkishinga amateka itagira uburenganzira bwo kugira ico yavuzeko. Ikindi gisata n'amafaranga ava mu busuma. Umukuru w'igihugu n'inzego z'igihugu bama batubwira yuko hari amafaranga yasubijwe, mugabo nagenda babwire yuko muri ca gitabo twita loi de règlement budgétaire bashizemo ko ari ubusa, tafaranga rimwe ryinjiye. Mugabo turatubaza ikibazo, none ayo mafaranga ko atafaranga rimwe ryinjiye, ayo mafaranga yaciye aja hehe? Turakeneye kumenya amafaranga yagiye. Ikindi gisata ni gisata c'ubutare reminere, kugeza n'uno munsi bashushiriyemo amamiliyaridi 3, mugabo ndemeza neza yuko amafaranga yinjira avuye mu bintu by'ubutare naho twofatira ku nzahabu gusa ntidushobora kubura n'imiburiburi imiliyaridi 200. None amafaranga aja hehe? Mu guhereza amakuru dusimbire muri site Matyazo, aho imiryango y'ababa 600 yari imaze kwegeranirizwa gushika mu ntango z'iyindwi iheze. Abanyagihugu bahunze imyuzure mu Gatumba bavuga ko ingorane nyamukuru bafise ari iyo kuronka amazi. Gendayo rimwe kuvuma kwibombi yo hepfo, kuko ndamanuka nkicara nkaruha nkasubira nkahaguruka ngenda nicara. Ari imidugo yaho ni miremire n'ukuri. Icambere urazo ko umukenyezi ari mu bihe ategerezwa kugira isuku, niburi koga 3 ku munsi 4 ku munsi. Kibazo dufise no naho amazi ari kure, nka twebwe tutamenyereye kuduga imisozi ebwana nibido ntayo ushikana kabisa. Rero bisaba ko turondera batuvomera amazi, ubibido nabasigaye kubwira 100 na 500. Ino naho nta mahera umuntu ari karaharonka, uvuga ati nzogura amazi ku munsi yo kumesa yo guteka. Ofete ico kintu c'amazi kiratubangamiye cyane. Jewe navyo noshobora na jewe ntumbone naho ndinga muri site sinamenya misozi namenyereye. Oya namenye isozi, iyo bari mu kiyaya nosimvye kwiboma nkazana nizo bido 2 kuko ndakomeye n'umugabo. Aho ngeze mu myaka ngezemo sishobora kuzana ibido 2 ngo bikune ngo nshire ku mutwe canke ibidimo ndashire ku mutwe. Twarabigerageje ariko vyaranse. Ico dusaba leta nuko yodufasha ikegereza amabombo hafi. Amabombo akatwegera hafi yacu kandi birorosha yayo aya mazi turonka n'amazi ava mu kuzimu. Ariko rero igihe hatangura kwimugwa imiryango 100 ya mbere yo mu Gatumba aho muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, Anise Nibaruta arongoye urwego rw'igihugu rujejwe kukinga ibiza no gutabara abo vyashikiye, yarababwiye ko Matyazo amazi hamwe n'ibindi vyankenerwa vy'ibanze biriyo kandi ko n'ibindi bizoboneka. Hari kwigenekerezo rya 10 Rusama mu mwaka wa 2024 muri zone Gatumba muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura nyene. Hanyuma nuko bahumuriza aho mugiye ni mu gihugu muhasanga abarundi bene wanyu, hanyuma hari ibikorwa bikibandanya bihakorerwa. Amazi yarashitseho, Croix Rouge yaradufashije gushikanaho amazi. Ikigo ubuha kiko kibandanya cubaka amazu so twita abri d'urgence n'amazu
yo mu bihe nkimwe ni ibinyene aho muza gushikiramwo mugabo bakazobandanya bubaka n'ayandi kugira ngo iyindi miryango ibandanye ibasangayo. Ibizuku vyo gukinjika vyamaze gushikayo muri iki gitondo. Imfungurwa turiko turazegeranya, ubushikiranganji bwo gushigikirana buca budufasha kubaramira mumaze gushikayo n'abandi. Hariho rero ubufasha buza gutuma mubandanya mubaho neza kurusha aho muzoba muri aya mazi. Ibijanye n'abanyagihugu bariko bimugwa bakugwa mu Gatumba tuzobigarukako ku mbuga zitandukanye za Romanda. Aha akaba ari naho tugarukirije amakuru y'uno munsi y'itokanizo ry'amakuru Romanda. Mwese mwaduteze abiri turabikebanuye duhana isango mu yandi makuru naho ubutaha.